mwebwe ibi bintu muzo muravuga ngo mushigikiwe n'abakuru mu gutera akajagari abo bakuru bafise manda bavuyeho cha tubikonjika vero nene byagenze uko kirazira kuvuga haje umuntu mukuru ni itegeko ikintu ca mbere uzokwishimikiza nuzokwishimikize Doriane hajya ngo ajeje communication ngo mu SN oya si manda nayo nyine nahidahera turamukonjika verbe hari ngorane iriho inama y'abanyagihugu baharanira demokrasi nyakuri. Turababaye cyane ngena amatora ariko atunganywa kuko kuva mu mwaka wa 2005 nubwa mbere tubona hashigwaho umugwiseni ata muntu numwe wo migambwe itavugamwe n'uri kutegetse arimo mu gihugu kigengwa n'amategeko abarundi bose bubahirizwe. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 niho naheza kaminuza. Niwo mwaka nasomeyemwo igitabo. Ivyo nize amategeko akaba ari nayo nasomyeko igitabo. Icigwa nakozeko canke sujet de mémoire cavuga giti ni gute tworandurana n'imizi tukongera tugakinga igiturire mu gihugu c'u Burundi. Imyimenyerezo canke stage nayigiriye muri sentare igwanya igiturire. Mu gusoma igitabo murazi gutumira inshuti n'abagenzi umwiganye abigisha bakaza bakumviriza ingene usoma ico gitabo. Kubera ico cigwa cyarimo akantu kumutetezwa ni gute tuza cyane worandurana n'imizi igiturire mu Burundi. Nuwo twara kaminuza yaraje kumviriza ico cigwa. Ico gikorwa rero cyavuye gitanga n'umwimbu mwiza kimwe bita distinction. Ico gihe uwo mwimbu nanje waranejereje kuko nari nakoze ico gikorwa ndagishashaye. Nagomba kumenya ahantu habera fuite igihugu cacu kikama carageseye kikama carazahawe tutazi ingene bigenda. Reka naka ndakavuge karaza gufasha. Nigishijwe n'igihugu aka kantu mukumve neza. Kaminuza nayize igihugu arico kiriko kiramfasha. Nico gitabo nasomye igihugu nico camfashije kugira ngo ndagisome. Aka kantu mukumve neza karahambaye. Muri bourse stage baratanga amafaranga agufasha kugira ngo wandike igitabo cyangwa ugire memoire. Tuvuze ngo igihugu gitanga amafaranga, ayo mafaranga ni ya mafaranga ava mu makori y'abanyagihugu. Voilà, ayo mafaranga bayavuye mu banyagihugu bonyene. Umuntu rero avuga ngo ndi umwansi w'igihugu abanze yitonde. Ahubwo buhageze yuko duhagararira inyungu z'igihugu ntizihungabane. Inyungu za ca gihugu catwigisha, inyungu za abanyagihugu batwigisha, babanyagihugu batanga amakori kugira ngo tugire ubushakashatsi twandike ibitabo. Mu gihe rero abanyagihugu canke inyungu z'igihugu ziriko nigirwa mu menshi kandi natwe tubibona tukihoza, uko niko guhemukira igihugu kwa mbere. Uno munsi rero nje kudefanda ca gihugu caduha ya mafaranga gitee ni wige umunsi umwe nzokwikorako. Ivyo impapuro twarose tuze turazikoresha abagabo naye handi hoho ziraba ivyatsi. Nuko rero turahitamo ko ziba ivyatsi canke tuzikoresha. Aha ni danje risigura ibintu vyinshi bavukanye. Mu gihe novuga amahopa babigisha banyigisha baragwa mu gahundwe bakunama bati yampaye nkawe rero ivyo umuhungu aratumara maje basha. Mumbabarire sivyo nagombye kuvugako, ariko nagombye kuvuga kuri ako kantu kugira ngo mukumve neza imbere yuko muvuga yuko umuntu ari umwansi w'igihugu. Niyumvira uvuze ngo ndi umwansi w'igihugu uwivye miliyoni 54 niwe abakunda igihugu. Muri ruririmbo rero rwa CNDD-FDD
bavuze ngo mu gihugu kigengwa n'amategeko abarundi bose bubahirizwe, muca mwumva yuko ibi biba biraba igisata c'ivyigwa nize, igisata c'amategeko. Baradushoboye, ahubwo twavuga duti mu gihugu kigengwa n'akarenganyo, mu gihugu abarundi batubashwe, batubahirijwe. Ico gihe nasoma igitabo nari imbere y'abantu bakeya, ntibari abantu bashika n'ijana canke 105. Sinarindi yuko nzoronka akaryo ko kuvuga ico niyumvira ku mategeko imbere y'abarundi bose. Uno munsi rero bivanye naho tugeze n'ivy'igihugu kiriko kiracamwo, nateguye kwigisha kuri kino cigwa c'amategeko. Ndazi yuko muri benshi mukurikirana ivyigwa dutanga, kandi namwe mwiza amategeko, harimwo abayakoramwo buri munsi arivyo bikorwa vyabo, hariho n'abayize kundusha. Akaba ari naco gituma ndabasavye yuko aho muza kumva navuze ibitari vyo muza kunkosora, aho muza kumva naho navuze vyo murashobora no kunyunganira wampaye inka. Icigwa cuno munsi rero ni cigwa gihambaye, ni cigwa kidasanzwe. Muri iyi ndirimbo rero baravuga ngo igihugu kigengwa n'amategeko abarundi bose bubahirizwe. Murumva yuko iri jambo rikomeye mu mugambo uri ku butegetsi. Ibi nivyo nagomba yuko turabira hamwe rero uno munsi. Nagomba ndabasabe nciye bugufi mu ntega amatwi, hanyuma turabire hamwe yuko ibikorwa biriko birakorwa kino gihe bikurikije amategeko. Ivyo mvuga nza kubivuga nisunze amategeko. Ndazi neza yuko hariho abantu aho kuvugana urupfasoni bashatangura gutukana ngo uri umwasi w'igihugu, ngwiyo n'inzigo. Iyo uvuze ibintu nk'ibi bica vyerekana neza urugero rw'ubumenyi ufise. Naho wogoma ukantuka ibitusi bimeze gute, navuze ukuri ntushobora guhindura uko kuri. Gandhi aravuga ati abantu benshi cane cane abantu b'ibitazi canke abantu batagira ubumenyi, yavuze ati abantu bimbura bwenge bagomba kuguhana kubera uvuze ukuri, bagomba kuguhana kubera uvuze uko wiyumvira. Ati ntuzokwigera ubasaba ikigongwe ngo kubera wavuze ukuri canke kubera wavuze ivyo wemera. Ati ni waba uri mukuri ubizi neza yuko uri mukuri, uvuga ivyo wiyumvira naho woshigikirwa n'abantu bake canke ukaba uri umwe rudende. Ati ukuri kuzoguma ari ukuri. Mu vyo ngoma mvuge uza kuntuka aca abanza yiyumvire kuri aya majambo Gandhi yavuze. Leta y'u Burundi iherutse kwegurira Fabrice Manirakiza ngo yubake isoko nkuru ya Bujumbura. Ibi bintu rero nagomvye kubigaruka kuko narabivuze ndasubira ndabivuga. Havugwa amajambo menshi, baravuga yuko ndi umwasi w'iterambere, ndi umwasi w'igihugu, mfise inzigo, ibintu vyinshi cane. Uno munsi ngomvye yuko turabira hamwe ko ibi bintu koko vyakurikije amategeko, kuko amategeko niyo igihugu kibwirizwa kubakirwako. Iyo igihugu kitubakiye ku mategeko kirasambuka, kibamwe akajagari kenshi. Aka kantu reka mbanze ndakavuge ariko karashobora no gutangaza abatari bake. Igihugu n'umwana mutoya yogitwara. Aha munyumve neza, iyo yisunze amategeko canke igihugu kirimwe amategeko, umwana mutoya yoshobora kugitwara atangorane. Ariko ugomba ubigihangange kingana gute, igihangange ntoshobora no kuvuga mw'izina. Iyo ico gihangange kirongoye kitisunze amategeko, ibintu vyose birononekara bikaba urudubi. Là où il y a la société, il doit y avoir le droit. Ngo ahari abantu hose hategerezwa kuba hari amategeko abagenga. Ivyo bakora bitegerezwa kugengwa n'amategeko. Leta itegerezwa kuba ifise ibwirizwa shingiro igenderako. Amategeko yose abwirizwa kuba yubahiriza ibwirizwa shingiro.
umukuru w'igihugu mu kurahirira amabanga y'igihugu avuga ati nzokubahiriza ibwirizwa shingiro n'amategeko yose arikomokako. Igihugu cy'Uburundi arahiye ko azotirigana amasezerano y'ubumwe kw'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'Uburundi n'ayandi mabwirizwa. Muradutunga kuri uyu muziki ubaye muremure. Aravuga ati jewe umukuru w'igihugu cy'Uburundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'Uburundi n'ayandi mabwirizwa. Ivyo ari byo byose aya majambo mwayumvise. Aya n'amajambo hambaye cyane uvuga uri imbere y'abarundi bose n'abanyamahanga bose baba guteze amatwi. Ni naco gituma ivyo ngomba mvuge biraba inyungu z'igihugu, inyungu nini, inyungu z'abarundi bose. No kuvuga ngo les intérêts supérieurs de la nation. Sinzotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, nzokubahiriza ibwirizwa shingiro n'amategeko arikomokako. Sinzi yuko akantu mukumva neza. Uno munsi ngomba mvuge ku isoko nkuru ya Bujumbura. Nabwiye nti mwebwe mwiza amategeko niho muri, mwebwe bubahwa mutandukanye mu vyubahiro vyanyu, ndazi yuko muriko muranyumviriza. Ubuheruka naravuze nte bagabo, jewe Fabrice nta kintu na kimwe dupfa, nta ngorane nimwe dufitaniye. Mugabo turabe neza yuko amategeko y'igihugu ariko arakwirikizwa mu bigomba gukorwa. Hariho amabwirizwa leta ibwirizwa kwisunga mu gukora ibikorwa vya leta. Irya mbere ni bwirizwa shingiro, niryo risumba yandi mabwirizwa yose, bagita la loi mère. Kubaka rero isoko nkuru ya Bujumbura birakenewe, mugabo yo kubakwa bikurikije amategeko, kuko ni ikintu kiraba abarundi bose. Isoko nkuru ya Bujumbura yitwa Le Grenier du Burundi, ni kigega c'Uburundi. Ko Fabrice rero yoyubaka ni vyiza, mugabo akayubaka bikurikije amategeko. Kandi aka kantu rero naho twogafata minenegwe karakomeye cyane. Iri jambo rero ryavuzwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, Jesse narifashe minenegwe, rirakomeye cyane. Yaravuze ati mwebwe mwishimikiza abakuru mu vyo mukora, murabe neza mwishimikiza amategeko. Ati kuko abo bategetsi uba wishimiye utakwirikije amategeko bahavuye bica bikugora. Mwebwe ibi bintu muzo muravuga ngo mushigikiwe n'abakuru mu gutera akajagari, abo bakuru bafise manda bavuyeho cha tubikonjika vero. Ico gihe yari kwavuga ivyo mu mugambwe iwabo, mugabo tuciye tuvuga ica amategeko muri rusangi kituraba twese. Ikintu ca mbere uzokwishimikiza nuzokwishimikize Doriane hajya ngo ngwaje communication ngo mu SN oya simanda nayo nyine nahidahera turamukonjika verbe hari ngorane iriho. Mu yandi majambo, niba uri kurakora ikintu ntiwishimikize umuntu ngo nuko akomeye, ngo nuko aguhagarikiye, ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Bihindutse akavaho wewe bica bikugora. Mwohava mumbaza rero muti none kubaka isoko vyo kwisunga amategeko ayahe? Ayo mategeko uvuga yoba yararenzwe nayahe? Ubwa mbere na mbere bwobwo ibwirizwa shingiro ritegerezwa kubahirizwa. Iryo naryo rirafise amabwirizwa arikomokako abwirizwa kubahirizwa. Turarabira hamwe ibwirizwa rigenga amasoko ya leta, turabire hamwe n'ibwirizwa rigwanya igiturire. Ibwirizwa nimero 1 akarongo gashinze ubusa 4 ryo kuwa 29/0 mu mwaka wa 2018 risubiramwo ibwirizwa inimero 1 agakoni ubusa 1 ryo kuwa 4 ruhuhuma mu 2008 rishinga igitabo c'amategeko agenga amasoko ya leta.
baravuga ngo umukuru w'igihugu yihweje ibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi, yihweje igitabo c'amategeko agenga abantu n'ivyabo, igitabo ca 3, yihweje ibwirizwa inimero 1 agakoni 12 ryo kuwa 18 ndamukiza mu mwaka w'2006 rishinga ingingo zikinga igiturire n'ivyaha bijanye. Mu gifaransa twovuga la loi portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes. Aya mategeko abiri murumva yuko ajana, rimwe ntirisigira irindi. Le code des marchés publics n'iyi loi anticorruption. Nagomba rero tuduge kwijambo kuri le code des marchés publics. Igikorwa cose leta igomba gukora, igikorwa c'umugambi wa leta, nukuvuga ngo leta ibwirizwa kubahiriza aya mategeko agenga amasoko ya leta. Mu gihe leta ifise inyubakwa iriko irubaka, nibarabara, n'ibitaro, n'isoko, n'amazu leta ikoreramwo, ivyo vyose bibwirizwa gukorwa hisunzwe iri tegeko ry'amasoko ya leta. Mu gice cya kabiri c'iri tegeko hariho ingingo ngenderwako isoko rya leta ritegerezwa gukwirikiza. Ingingo y'11 iravuga iti: ingingo zitegekanijwe n'iri bwirizwa zishingiye ku ngingo ngenderwako zivuga ko uwo wese yifuza guhiganira isoko rya leta agira uburenganzira bwo kurihiganira. Abifuza guhiganira isoko, abifuza kurihiganira bafatwa kumwe. Ivyerekeye gutanga isoko bikorwa ku mugaragaro, mu ntumbero yuko ivyerekeye gutunganya amasoko ya leta bishika ku ntumbero, bigakorwa neza kandi hakaba akunguko mu vy'ubutunzi. Izo ngingo ngenderwako zikisungwa uko amafaranga isoko ritwara angana kose. Ingingo y'12 ivuga ukudakumira. Mu vy'ubuhinga, iyo leta ifise isoko igomba gutanga, nguku uko bitegerezwa kugenda kugira ngo ibintu bikorwe neza. Ibi rero kumbure bishobora kuba biriko birafatwa minenegwe. Mwavyiboneye ibicapo n'ibintu byo kuyindi mpwe bidasanzwe niwe baraza kwibona mu kiganiro biri kuyindi mpwe bidasanzwe impwe mu yera. Rero ababikora ubakaneshejwe ntihagira abantu bavuga ngo ubakane ngo nta masoko ngo yagwaniye. Bro, igihe tugezemo si cyo kuvuga ngo tuje kugwanira amasoko, n'abashoboye wewe ukazobushinga ikompanyi. mu nyumve neza wewe Gaye bavuga ngo reka ngire appel d'offre hazu ariho hari umwana azokwandikira CV mu mutwe atakiri. Nico gituma amashira hamwe akomeye arondera abakozi ahantu baba bafite ama experience. Rero nimba tubishoboye why not? None ivyo twakoze ntimwabibona. Fabrice rero ati aho tugeze bro, ivyo amasoko ntibikenewe. Voilà, akwa boy kugira ama marché public. Ati muriko murahamagara ama appel d'offre nibiki? Ati ivyo ntibikenewe. Ubu muri kino gihe uraba umuntu afise experience. Ati none ivyo nubatse ntimubibona mwebwe? Reka rero turabire hamwe ingene ibintu vyategerezwa kugenda mu buryo bwiza. Ubwa mbere, iyo leta ifise igikorwa hategerezwa kubaho ico bita bureau d'études et de surveillance. Hategerezwa kubaho entreprise ikora ivyigwa ikongera ikazokwirikirana yuko ibikorwa bishirwa mu ngiro. Kugira ngo iyo entreprise izogira étude na surveillance y'ibikorwa ijeho, ubwa mbere habiki. Ubwa mbere haba lancement officiel des études du projet. Leta itanga isoko, igira dossier d'appel d'offre, ikayipublia muri Renouveau, ama entreprise agaca ahiganwa.
iyishoboye gutsindira iryo soko akaba ariyo ikora ca gikorwa ca etude du projet. Aho rero entreprise ironse iryo soko ikigira ico bita etude géotechnique et environnementale. Bararaba bati mbega ahantu hazokubakwa urusi rumeze gute, ni ku musenyi, ni mwibumba, ni mu mazi, mbega ntihashobora kuba hari ibintu bizogirira nabi amagara y'abantu. Murumva yuko baba bariko bararaba yuko ico gikorwa bagiye gukora atajo gishobora konona ku bidukikije canke ku magara y'abantu. Ubwa gatatu habaho elaboration des plans. Baracapa mbega inyubakwa izoba imeze gute. Ubwa kane haba ico bita note de calcul du projet. Ahazamwo ico bita nature des matériaux utilisés. Mbega tuzokoresha ivyuma vyo kwa Musumba style, mbega tuzokoresha isima yo muri Buseko, mbega tuzokoresha umusenyi umeze gute. Ubwa gatanu habaho ico bita bordereau de prise unitaire et devis quantitatif et estimatif du projet. Ibiciro kimwe cyose so kigura ngahe. Ubwa gatandatu haba ico bita les textes et réglementation du projet. Nayahe mategeko n'amabwirizwa uriko arakora iki gikorwa azotegerezwa gukwirikiza ntarengeko. N'ivyahe atazokora. Voilà, nibaza ko bitahuritse. Iyo rero iyi etude iheze haca habaho ico bita lancement officiel pour l'exécution du projet. Aha rero haca habaho appel d'offre. Ama entreprise agahiganirwa rya soko hisunzwe ivyo bakoze muri ya etude. Murumva yuko iki cigwa kiba cakozwe n'abantu b'abahinga babimogoreye, bamwe bari muri ya entreprise yatsinda. Iyo hagize rero entreprise itsindira iryo soko ijitangura ibikorwa. Entreprise rero yakoze ca cigwa canke yakoze iyo etude niyo ica igira surveillance, niyo ikiraba yuko vya vyigwa yakora biriko birashirwa mu ngiro. Voilà. Mbega yemwe izi ntambwe zose zoba zarisunzwe mu mbonera. Mbega abantu biyumviye yuko izi ntambwe zose zobaho boba bari bijuju. Ata bureau d'étude et de surveillance igizwe n'abahinga babunyoye ibintu nivyo hava vyononekara. Ugasanga hubatswe ikintu kubera kwa kwiyorohereza kidakwije ibisabwa na normes internationales canke ibisabwa ku nyubakwa zikomeye nk'iyo nyubakwa izokubakwa. Bo sinibaza yuko ivyo bintu vyoba. Eraba namwe aha kuri stade Intwari uhasanga ama pick up. Mbega yemwe abategetsi nibo bagira etude de surveillance. Ngiyi stade Intwari yarananiranye guhera ngo nibo bariko baravyikorera. Voilà. Ibi bintu kweri hazovamwe ibintu bikwije amategeko mpuzamakungu. Usanga bariko barakoresha isima ya Buseko, ugasanga ariko arakoreshwa vya bikoresho nyene dusanzwe tumenyereye ngaha. Ivyo navyo birashobora kugira ingaruka mbi ku nyubakwa nk'iyi. Turashobora kwisanga batubwiye ngo ntikwije ivyangombwa mpuzamakungu. Ubu ibikorwa vya stade Intwari vyarahagaze, nta etude, nta surveillance, ubu nta kintu na kimwe. Ama pick up gusa niyo usangaho. Ivyo vyose n'abategetsi bacu bavyigiriye. Ni ibintu ugiye kwiyumvira ko uhava usanga n'ubwenge bwakujanye. Hari ibintu stade nk'ijyewe ikubakwa itari muri bije, utabona d'execution, utabona marche, utabona surveillance, utabona iki, hari ikibazo. Kandi ibyo tutabikozwe nyine niyo FMI atizotanga. Voilà, murumva yuko ibikorwa babikoze uko bishakiye. Mu yandi majambo muca mwumva ko ta etude yabaye nta na surveillance yabaye. Inyubako ya Berube yatanguye hafi mu mwaka w'2020. Ibikorwa vyayo vyarahagaze gushika n'ubu iracari ngaho ntirahera. Mugabo bayikurikiranye baratunze cyane. Muribuka yuko iki kibazo cavuzwe n'umuntu amashinga amateka. Oberi iri kwirubaka
inyubakwa nini nayo nyene imaze imyaka ariko yaranse guhera, ibikorwa vyayo vyarahagaze. Ikivuko ca Bujumbura ibikorwa vyaratanguye ariko vyarahagaze. Inyubakwa y'amakoraniro ibikorwa vyayo vyarahagaze. Murumva yuko inyubakwa nk'izi zikomeye za leta ziriko zubakwa ata mategeko ariko arakurikizwa biba bigoye cane. Aha rero umuntu yokwibaza ikibazo ati none hoba habura amahera, leta yoba ibura amahera yo gukora ibi bikorwa? Ngarutse ga kw'isoko kugira ngo leta imara imyaka 11 yose itubatse isoko nkuru ya Bujumbura, vy'ukuri yoba yabuze amahera canke boba bariko baragira ibindi biharuro vy'ukuntu bazorya amahera kw'iyo soko? Voilà, mbega umuntu yokwibaza ati ni giki catumye iyo soko iturigwa? Ndazi yuko mubizi, ndazi yuko muzi yuko iyo soko yaturiwe bonyene babigomba. Aha rero ngobe muvuge ngo nanka igihugu canke muvuge ivyo mwigombeye. Ubwa mbere ego basi irahiye, mwava mubaza muti none amafaranga yo kuyubaka leta yari kuyakura he? Amahera yari kuyubaka yari kuva mu makori atangwa n'abene gihugu. Kira noneho hari n'abagabo birirwa bariba amafaranga menshi yatanzwe n'abene gihugu avuye mu makori, bakayiba kandi bakaguma bidagadagira ngaho bafise ivyabo ntihagire ubakorako. Ayo mahera yari kugaruzwa mu kigega ca leta agaca yubaka iyo soko. N'amahera ngahe ni menshi cyane, n'amamiliyaridi. Ayo mahera yagaruzwa mu kigega ca leta yari guca afasha mu kubaka isoko y'akarorero ya leta. Iyo ikaba isoko y'abanyagihugu, ntibisoko prive, ntibisoko y'aba prive. Rero umuntu ubu avuga ngo nuko iyo soko azoba ari y'abanyagihugu, azoba ari y'aba prive 100%. Icyo nosubira kuvuga, iki kigega, iyi migambi iri muri secteur prive, ntihagire umuntu abyitiranya na leta. No, ibi biri muri secteur prive, ni imigambi yunguka. Aha waca wibaza uti kubera iki leta yanse kwegeranya aya mahera igashima kubishyira mu maboko y'umu prive? Turetse n'ivyo leta yari kugira iti turavose budget, turafise umugambi wo kubaka isoko, reka iyi soko tuyishire muri budget 2026, iti reka tugabanye amafaranga y'ayandi ma ministere, hanyuma amafaranga menshi tuyashire kuri iri soko. Bati mbega hamwe tudashoboye kuyakwiza aya mafaranga nta kuntu twosaba ingurane kugira ngo iyi soko yubakwe? Iti reka basi ko tutayaronse yose twebwe muri leta umutahe wacu be ngaho, hanyuma duhamagara abanyamitahe, amabanki nkuko bari bavyemeye. Ibi bintu vyari vyapanzwe uko nyene. Ico gihe naho iyo soko itoba ari ya leta 100%, mugabo leta yobifisemo nk'ibice 60. Ivyo rero ntivyabaye, ahubwo baciye bayishira mu minwe ya Fabrice, kandi babikora mu buryo buhonyanze amategeko agenga amasoko ya leta, mu buryo buciye kubiri n'amabwirizwa akomoka kwibwirizwa shingiro. Ubu naho reka twerekane ukuntu ibizoba biriko birakogwa bizoba ari bikorwa, nukuvuga ngo biciye kubiri n'itegeko rigwanya ibiturire mu Burundi. Mbega hariho amalimite ku mutahe umuntu ashobora gutanga? Nta limite hari. Niyo wozana mu miliyaridi, niyo wovuga ati je buri kwezi ndashira kamahera, uko ushiramo menshi ni kuzunguka. Kandi ikimwe navuga, we niba washizemo miliyaridi 1000, je nkakiramo 100,000, tugiye kubaka isoko rya Bujumbura tukavuga ati dukeneye 20% y'ikigega cyose, havako 20% kuri ya za 100,000, hakavako na 20% kuri za miliyaridi 1000, which means wewe washizemo rero miliyaridi 1000 uzunguka menshi kubera pourcentage yawe irepresenta amahera yitwa ko ari menshi. Wow. Mwitegeko ryo kuwa 18 ndamukiza mu mwaka wa 2026
hashyizweho itegeko rigwanya ibiturire n'ibindi byaha bifatanye icyo bita infraction connexe à la corruption. Ibi rero n'ibiturire vyo ku rwego rwo hejuru bidashobora gutahurwa n'umunyagihugu wariwe wese. Aka kantu sinzi ko mwakumvise, nico gituma ndababwira nti bantu b'Imana reka kuza muraharira ibyo muharira, ibyo utazi urareka. Ibi ni ibyaha bikomeye cyane bikorwa nabo bita les hauts fonctionnaires de l'État. Akenshi abantu bumva igiturire bakumva ca giturire umuntu agiye gusaba ishuri ahantu atanga umupolisi yaka kwibarabara, vya biturire nyene vya biturire bisanzwe bizwe. Eka siko bimeze, aha siko bimeze wampaye inka. Ni biturire bibwa abadenonsi byari byo. Hari ugiye ukavuga ngo biyo badenonsi biturire. Umunyagihugu amenya igiturire ki, ariko ntigibi kiyari. Umunyagihugu araza kumenya igiturire kiriko kiraribwa n'umushikiranganje. Umunyagihugu wohona urora kimenya wo. Ucuvuga ngo umunyagihugu mu bikarusi ngo uravuga ngo ibiturire yavuga. Icyo ashobora kubona umunyagihugu ni umupolisi yamwatse noti ya 2. Umunyagihugu adenonsi, ikinyagihugu nta n'icyo afisa denonsa na cazi. Ibintu ariko bira sopana hejuru abizi. Uba abashora ko arakoza amakoza muri anagesa mu masoko canke nibiki abamenyeraye. None haje wombwira yuko haje ugira bibora atari abantu baridiye ngo bibirindirize. Ngo je nshako nakazobigura ngo ya ngo nanje. Poja hari ikindi kiza kubibuza kike. Voilà, twe twemera hari ibintu usanga biturengeye. Ataho twavyize canke ngo dukarisha ubwenge bwavyo biba bigoye ko tushobora kubibona. Voilà, izi rero nizo bita les infractions connexes à la corruption. Ibi ni ibyaha biri komplike byo ku rwego rwo hejuru bidashobora gutahurwa n'uwari we wese. Bo nk'abantu bize amategeko canke bakiga ivy'ubutunzi barashobora kubitahura. Voilà, nimba bo muri anagesa baguma bavuga bati okay je isoko nije ndalitwara ubundi ati nije ndalitwara. Voilà, vya bigori bigateba bikabora. Iyumvire igituma naco isoko rya Bujumbura ryo baryaramaze imyaka 11 ritubatse. Iyumvira abantu bariko biyumvira inyungu zabo. Voilà, nababwiye rero ko jewe ngira memoire iki giturire nize infraction connexe bifatanye nivyo nanditseko. Ubu rero turi mu mategeko agwanya igiturire. Reka rero tuganire bukebuke. Nababwiye ko itegeko rigwanya igiturire na code de marché public canke itegeko rigenga amasoko ya leta biri kumwe ntibisigana. Kubona rero hatabaye amahiganwa canke appel d'offre mu kubaka iri soko rya Bujumbura nkuko twabibonye muri rya tegeko rigenga amasoko, icaha cakozwe ni icaha bita favoritisme. Favoritisme reka tuvuge yuko arakamwana wa mama mpinga yanje. Ya mategeko yose bayirengagije mugabo iri soko baca bariha Fabrice atarinze n'ukwirirwa arahiganwa n'abandi. Voilà, hanaciye akarongo bavuga ngo ukutanganisha abantu mu masoko ya leta. Murumva yuko no muri iri tegeko amasoko ya leta gumagaruka. Voilà, hategerezwa kubihiganwa utsinda iryo soko. Voilà, akaba ari we yubaka iryo soko. Ariko ivyo ntivyabaye. Voilà, aha rero ni hamwe bavuga bati kwegamira igiti kibisi. Ni hamwe baca bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Ibi rero tubisanga muri article ya 59 iryo tegeko. Ababikora ubakaneshejwe ntihagira abantu bavuga ngo ubakane ngo nta masoko ngo yagwaniye bro. Igihe tugezemo si cyo kuvuga ngo tuje kugwanira amasoko n'abashoboye. Ko bimeze uku rero, voilà, ifa yuko batubwira bati okay, le code régissant les marchés publics yavuyeho. Turayifuse nta higanwa rizosubira kuba. Voilà, ubu tuzotora umuntu akore igikorwa ca leta. Aha rero umuntu atahura acabona igituma bashiraho amategeko. Kubera iki bashiraho amategeko? Ni kugira ngo habeho urutonde, haveho akajagari. Wewe ukazobushinga ikompanyi mu nyumve neza. Wewe Gayeri baje uvuga ngo reka ngire appel d'offre hazo ariho hari umwana azokwandikira CV mu mutwe atakiri.
nicyo gituma amashyirahamwe akomeye arondera abakozi ahantu baba bafite ama experience. Rero nimba tubishoboye why not, none ibyo twakoze ntimwabibona. ico rero murumva yuko arico catumye ivy'amategeko babifuta. Ariko navuga ngo none jewe ivyo nubatse ntimwabibonye, iyo si garanti yotanga. Ahubwo ahavuze ngo hari umuntu ashobora kwandika CV ugasanga ivyo yanditse ntibiri mu mutwe. Mumenye yuko iyo habaye ihiganwa ry'ama entreprise hakavamwo entreprise itsindira isoko, iyo entreprise itegerezwa gutanga garanti bancaire. Iyo entreprise kubera iba yemeje abantu ko ibishoboye bakavuga bati no ivyo ntibimaze, utegerezwa gutanga garanti y'amahera. Mbega hamwe woja kwimba hajya ugasanga hari amazi ukubaka inzu ikanyika, canke ukagira ibindi bibazo ukananirwa ugaca wiyirukira, canke naho ibintu bikagucanganirako, baraheza bakikora kuri ya garanti uwo waratanze. Fabrice nawe ariko avuga ibi atatanze niyo garanti yiwe ngo namazu amaze kubaka. Ivyo mwumva bifashe? Reka tuje ku kindi caha gikomeye kiri mu iryo tegeko. Ivyo nibaza yuko ababitahura baca babitahura. Iki caha ni icaha dusanga mu ngingo ya 62 y'iri tegeko rigwanya igiturire n'ibindi vyaha bifatanye. Ico naco citwa rebranchement d'argent. Yandi majambo bacita rebranchement, mugabo ni branchement d'argent sale. Muyandi majambo nukweza, ni icaha c'ukweza amahera acafuye. Mu Congereza bamwe bacita money laundering, abandi nabo bakacita white collar crime. Bisa nibisa birasa. Ngaha inkozi z'ikibi zigerageza kunyegeza inkomoko y'amafaranga zaronse mu buryo butari bwiza, zikagomba kweza ayo mahera kugira ngo avemwo inyungu. Voilà. Abavuga ngo quiconque procède à la conversion, au transfert ou à la cession des biens en parfaite connaissance que ceux qui sont le produit de la corruption et des infractions connexes en vue de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite. Voilà. Bakavuga neza cyane. Amahera yavuye mu giturire, amahera yavuye mu kwihagira ubutunzi bw'igihugu, mu gusesagura ubutunzi bw'igihugu, mu kunyonora. Murumva yuko ayo mahera aba yabonetse mu buryo atari bwiza, bagomba kuyazana rero kugira ngo bayakoreshe ibintu kumbure mwebwe mubona yuko ari byiza, ntiberekane ko yavuye mu manyanga. Bamaze kuyashikana rero, voilà, mutabibonye agaca atangura utanga inyungu. Voilà. Ico rero nico bita rebranchement d'argent. Ya mahera yaracafuye barayazanye barayejeje. La dissimulation ou le déguisement à la nature véritable, l'origine, la situation, la disposition, le mouvement de la corruption ou de l'une ou l'autre des infractions connexes. Muyandi majambo wumvise branchement d'argent ni déguisement, dissimulation. Baguhumika igitambara mu maso ukagira ngo nivyo kandi atari byo. Voilà, ikinyoma. Umuntu bigaragaye ko yakoze ico caha ahanishwa umunyororo w'imyaka 20, agatozwa n'amande angana n'amafaranga yari yatanze kugwiza 2. Nico gituma iri tegeko kuva ritowe ryagumye ari gikanganyoni gushika n'ubu. Nibaza yuko mwumvise kenshi urongoye Orikome abivuga. Voilà. Ngo ni itegeko ry'igikanganyoni, ngo itegeko ngo rigwanya igiturire ngo mu Burundi ni itegeko ry'igikanganyoni. Nimwiyumvire hamwe iri tegeko rigiye mu ngiro ivyo ca biba ko muyiba amezi 2 y'igitoro ku mwaka kandi $47 miliyoni samezi 2 y'igitoro. None samahera ari kugura igitoro biyifte bashira mu mfuko yabo baja kugura amazu hanze kuko ntayo mbona aho bayashize kwataho mbona seke bagiye kugura amazu hanze bakora amahinguriro hanze nawe nyarira bariko barubaka amahinguriro hanze kwivyo biha ntaco ngo bikoresha nako bahenda. Voilà, ati muvisi ibihera vyinshi cyane ntaco mubikoresha nanka kubahenda. Voilà,
aha rero murumva ko ariko arababwira kandi ababikora arabazi arababona ariko ntabafata baciye bazana ivyo bimiliyaridi muriko murumva barose uko nyene banunuje umwenegihugu baciye muri Fabrice bati rero twe turazanye imitahe ntiwavuze yuko tuzana imitahe nguyu mugabo azanye miliyaridi 200 imiliyaridi 30. Fabrice ariko aravuga ngo tugomba yuko n'umunyagihugu ashiramwe umutahe w'ibihumbi 100. Mwiyumvire wowe ushizemwe ibihumbi 100 ubundi ashizemwo imiliyaridi 200 mu mahera yagize nte mu mahera yakwivye. Ayo mahera arayinjije muri sirikwi aciye kwa Fabrice. Okay, voilà, rya soko mbere rirubatswe. Isoko rirubatswe ngiryo ngaho n'umurara nkuko Fabrice yabivuze ati rizoba ari isoko privé. Voilà, tuzorisubiza leta ari uko twisubije amahera twakoresheje. Voilà, babagabo nabo ya mitahe yabicafuye irimwo. Voilà, acavuga bati rero dufashe imyaka 30 ko ariho tuzosubiza leta iri soko ari twebwe twamura ivyamwa. Voilà, babagabo bagize kutwiba ntawabafashe n'amahera batwivye aho kuyasubiza ahubwo ariko arunguka. Mu yandi majambo twibwe kabiri kose. Ubwa mbere twaribwe ayo mahera ntiyakurikiranwa, ya mahera yibwa ashitswe muri circulation ubu rero ariko aratanga inyungu. Voilà, ya mahera yarejejwe ngiki cyo bita rebranchement d'argent sale. Ayo mahera mwiriye mwayibagisha abasirikaro tukabona harimo amayereme mukazana abantu beza ajya amadevize tuca kurodarira kwivuza mu bindi bihugu yari kuguma ngaha. Ibi narimaze kubivugaho kenshi ko ari branchement d'argent sale. Iki ni cyaha gihanwa, mwumvise ingene gihanwa. Ahantu hose amategeko abakora umuntu ategerezwa kuba ari amezire yo kujustifia amahera afise. Nimba uri kurarungika amahera, nimba utunze amahera kuri konte, utegerezwa kuba ushobora gusigura inkomoko yayo yavuye he. Barakubaza bati amahera nkaya wewe wayakuye he? Ukora commerce, ukora business yahe? Voilà, iyo mufuma mwiba muzana abasha yazana mutayaza nanje navuze tuzoburana tuyaharure neza n'Uburundi bubimenye ayo mwivye ingenangana hanyuma tuzopfa tuzohombera kuze mutunza hakundi none kuje fisanze tutabizi tuzoja duhombera kuze mutunza kandi ushaka ko Burundi bukena kubera wewe. Voilà, umukuru w'igihugu arababona ngaho ntabafata n'ivyo batunze biraboneka biriho mugabo hari uwo murumva bafashe ibintu vyiwe ntihagire uvuga ivyabunyoni. Umviriza rero iyi murumva yuko ari branchement totale. Hariho amalimite ku mutahe umuntu ashobora gutanga. Nta limite hari. Niyo wozana mu miliyaridi niyo wovuga ati je buri kwezi ndashira kamahera uko ushiramo menshi ni kuzunguka. Kandi ikimwe navuga we niba washizemo miliyaridi 100 je nkakiramo 100 tugiye kubaka isoko rya Bujumbura tukavuga ati dukeneye 20% y'ikigega cyose, havako 20% kuri ya za Samira hakavako na 20% kuri za miliyaridi 100. Ikigwa cyabaye kirekire ariko muratahuye icari cyo favoritisme, muratahuye icari cyo branchement d'argent sale canke money laundering canke white collar crime. Mwatahuye ukuntu habayeho violation du code des marchés publics. Aha rero muri branchement d'argent mwumvise ko ari amafaranga abacafuye baba banse kwerekana iyo yavuye, ko yavuye mu giturire canke ko yavuye mu kunyonora. Voilà, bagaca baza bakayeza. Mwumvise igihano ushobora kuronka mu gihe bimenyekanye. No kuvuga ngo mu vy'ukuri Fabrice arafise imigambi myiza mugabo Fabrice tubona hari abandi bantu bamwinyegeje inyuma, hari abandi bantu bamwinyegejemwo. Abo rero ni vya bihangange musanzwe muzi bamwe biba ya mahera menshi nibo bazoba bafisemwo imitahe. Ibi niyo naho ntokwirirwa ndabivuga n'umwana mutoya ubimusiguriye
yo bitahura. Nico gituma nababwiye nti ibi ntibitahurwa n'umuntu wari we wese. Biragusaba yuko uba wiyumvira gushika kure. Ushobora rero kuba wahora wiyumvira ngo nshiremwe umutahe canke ndeke. Nukuvuga ngo uri muri ayo mayira abiri. Bo jewe sinokubwira ngo ushiremwo canke ureke. Wewe urafise ubwenge bukora neza. Nikokoye ndatanga kino cigwa. Mu gihe rero watahuye uza guca umenya n'ingingo ukwiye gufata. Wewe bivanye n'iki cigwa ubona amategeko yari yisunzwe. Voilà, nimba ubona yuko nimba watahuye yuko amategeko yisunzwe, voilà, shiramwe umutahe wawe. Nimba ubona yuko amategeko atisunzwe, hakaba hariko hakoreshwa ingufu habanje guhonyangwa amategeko, aho nawe niwibatse. Shiraho akabaza. Amahera ugomba gushiramwo vy'ukuri warayabiri yakuya nayi wawe canke nayo wivye ahantu ugomba gushiramwo kugira ngo voilà wiyungukire. Ko navuze nti biragaragara yuko amahera azokora ngaha azobara amahera y'amahera acafuye, ya mahera yibwa mu gihugu, voilà, kandi menshi. Iyumvire rero kuba ufise amafaranga ameze neza waronse ari ukubiza kuya ugashuja kuyavanga n'aya mamiliyaridi acafuye. Voilà, reka ndakubwire ikintu gica kiba mu nyuma. Hari akantu kari mu byo bita les principes généraux du droit. Principes généraux du droit ni ibintu biba byarafashwe nk'uko nyene, ni axiome, ni dogme, n'ama principe aba yafashwe uko nyene, ntawe uyahindura nuko nyene baba barabifashe. Iyo principe rero iravuga ngo nul n'est censé ignorer la loi. Nta muntu n'umwe ashobora kwivugisha ngo jewe ngo nta mategeko narinzi. Oya, agusomeye itegeko riragufata, ntavyo kuvuga ngo jewe ntavyo narinzi. Utegerezwa kwiga amategeko. Niyo wabirenga ko rero umunsi umwe uzokwiyumvira uti mbe basha ca kintu cari mu cigwa cavuga branchement, cavuga favoritisme. Voilà, uzoca ucibuka. Mu gusozera reka rero ndababwire ikintu. Umuntu yifuza gushiramwe umutahe muri bino bintu, okay, arawushiramwe. Mugabo aca atangura gusenga Imana mu Burundi ntihazopfe haraje ubutungane. Amategeko ntazopfe akoze. Aba arico gisabisho azotura Imana. Azoce yamasenga ati Mana ndagusavye ntihazopfe habaye ubutungane mu gihugu c'u Burundi. Itegeko ntirizopfe rikoze. Ugize mara chance Imana ntiyumva iryo sengesho ryawe kuko Imana n'ubutungane, Imana n'ukuri. Voilà, rero abandi niyo basaba Imana bati Mana turagusavye ukize igihugu cacu, uduhe ubutungane, ukuri gukore. Imana ikumva amasengesho yabo, hakaza leta igendera ku mategeko, leta yubahiriza amategeko, leta iharanira ubutungane. Ivyo bintu vyose bizoba vyubatswe. Yanzu canke rya soko niyo ryaba ryubatswe, rikaba ryubatswe muri ya mitahe icafuye. Iyo leta murumva yuko itegeko riba ari itegeko. Icishinga umugwi ukomeye ugira amatohoza, ikagira ico bita contre verification. Bakiga bati uyu mutahe wavuye hehe, uyu mutahe n'uwande, uyu si umwe yavugwa mu biturire, uyu si umwe yari yaranyuruje amatungo ya leta, uyu si umwe yari yarakoze ibi n'ibi n'ibi. Voilà, basanze isoko ryubatswe n'amafaranga yari yaranyazwe abanyagihugu. Leta icihagarika amasezerano, hacabaho résiliation du contrat canke annulation du contrat. Voilà, isoko rikaba ribaye irya leta, isoko rica riba iry'abanyagihugu. Voilà, bamwe rero bariko baravuga ngo ngo rizoba ari iry'abanyagihugu, ngoza no. Voilà, ico gihe rero rizoba ribaye iry'abanyagihugu neza. Voilà, rizoba ribaye iry'abanyagihugu neza kuko ubutungane buzoba bukoze, buzoba voilà bucishijeho kuri. Nire nesanse inyorera rugo. Aya mategeko uyumve uzoyarengeko wayumvise. Voilà, je nta kindi mvuze amategeko gusa.
wewe ni umenya ingingo ufata. Nimba ubandanya, erega ibintu byose ni risk. Nimba ubandanya, okay, bandanya. Nimba utabandanya, okay, nahawe ho gufata ingingo. Mugabo je ndizeye yuko naho hohera igihe kirekire, naho vyogenda gute, ukuri kuzotegerezwa kuja habona, ubutungane buzoruhuka bukoze, kandi muzoraba ingene bizogenda. Voilà, kubera nari nagize ikigwa c'ukuntu tworandurana n'imizi igiturire mu Burundi. Twaratanze recommandation turerekana uko vyogenda kugira ngo igiturire gihere mu gihugu c'u Burundi. Ikintu twavuze gikomeye gusumvya ibindi nuko hobaho la volonté politique, ubugombe bwa politike. Leta igomvye gutuza igiturire, nta giturire wosubira kumva. Mugabo iyo leta itagira ubugombe bwo guheza ico giturire, igiturire kiguma ciyongera. Reka ntanga karorero, la volonté politique igigwa n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yikanguye no Musa akavuga ati kizire igiturire ntigisubire gutangwa mu Burundi, ntigisubire kuribwa, na vyaha vyose bimatanye naco ntibisubire gukorwa. Ivyo vyoca bigenda uko nyene kuko biba ribaye itegeko. Mugabo mu gihe abasuma biba bagasubira bakiba ntihagire ico bivugako, akaguma bakingira, nk'ico gihe mwumva igiturire cohera gute? Voilà, mu gusozera nagomba nsozerere kuri iri jambo. Iri soko rya Bujumbura ntiryaretse kubakwa kubera habuze amahera. Oya, habuze iki kintu nyene twokwita la volonté politique. Aba bantu bagumye baharura inyungu bazobikuramwo. Voilà, naco gituma rero Fabrice bamwinyegejemwo. Voilà, twe tubona Fabrice mugabo hariho abantu bamwinyegejemwo. Ababitahura ndazi ko babitahura, mugabo hariho nabandi badashobora kubitahura kuko bibarengeye. Voilà, ikintu cya mbere uzokwishimikiza nuzokwishimikize Doriane hajya ngo ngwajije communication ngo mu SN oya simanda nayo nyine nahidahera turamukonjega verbe ari ngoraniriho. Ntuze wishimikiza abategetsi, oya, abo imanda yabirahera, ahubwo urishimikiza itegeko. Kuko wishimikije itegeko uba wishimikije ikintu gikomeye, uba wishimikije urutare. Mwibuke kugira subscribe, j'aime na partage. Iki cigwa ukumva ari umugenzi wawe coshobora gufasha, ukimuhe. Kumbure yoshobora kumenya ingene ashobora gufata ingingo. Imana nibahezagire mwese, reka twibananize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu wese atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Gucerekwa nikibona ngo nayo ikibwirwa nicumva. Uraba wumva birenge ni ubarigwa. Ni wumva ivyo navuze birimo amahinyu. Ubaze umugenzi wawe wizeye neza yize amategeko. Ntubaze watwawe n'umugambwe, ashobora kukwishura yisunze inyungu z'umugambwe. Oya, ubaze umuntu wizeye mu vy'amategeko, azokubwira ukuri. Vyose bisobanuka iyo haje leta ishingiye ku mategeko. Harashobora gukora igikenye nkuko cama cakoze bikaba uko bavyifuza, ariko ntibizokwama biruko imyaka yose. Akabonisi kanyuma umushikiranganje mu vyajejwe harimo ivy'inyubako za leta arakwiye kuja imbere y'inama nshingamateka agasigura amategeko yisunzwe kugira ngo iri soko ryo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura rihabwe Fabrice atahiganwa na ritoya ryigeze riba. Ndizeye yuko mu nama nshingamateka ari abantu bashobora kumubaza ibibazo agatanga umuco, kuko arafise umuco yotanga. Ntazovuga ngo jewe nta mategeko narinzi. Oya, nibaza yuko yasinye amasezerano yisunze amategeko. Ivyo navyo nivyo yosigurira abanyagihugu